umuhungu yajabwira nyina ati mama ndakeneye kuba nezerwa nk'abandi amafaranga je nanje nje mu kirori. Nyina amubwira ati nta mahera ahari. Ati utayampaye nanjye ndagiye kwiyahura. Nyina aramubwira ati nivyo? Ati genda kwa Yohani akumpera ikiziriko c'igihumbi ndayamuha. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe. Mwisi hari amahema menshi, ariko ndakubwira amahema y'Imana y'inshuti ya bose uwayugamyemwo ntazigera araguza. Amen. Reka dusome muri Mika igice c'indwi duhere ku murongo wa 5. Haravuze ngo ntimukizigire umukunzi, ntimukishimire inshuti, ufate n'akanwa kawe no ku mugore wawe mufumbatirana, kuko umuhungu akengera se, umukobwa agahagurukira nyina, umukazana agahagurukira inabukwe, kandi abasi b'umuntu bazobaho mu rugo rwiwe. Ariko jeho nzohanga amaso uhoraho, nzokwitega Imana y'agakiza kanje, Imana yanje izonyumva. Umurongo w'16, amahanga azobibona amaramara, naho ubushobozi bwayo bwari bwinshi, bifate ku munwa, amatwi yabo azibe, bazorigata umukungugu nk'inzoka, basokoroke mu binyegero vyabo y'ivyikwega hasi, bahinda agashitsi, bazoza kuhoraho Imana yacu batinya, bafise ubwoba bwinshi bukomera amashi Imana yacu. Reka dusozerere hariya muri Luka. Turasoma muri Luka igice ni 8 umurongo wa 40 n'urupapuro rwa 77 Tezano rishasha. Ndasoma mu izina rya Yesu. Yesu agarutse, ishengero riramusanganira kuko bose bari bamurorereye. Maze haza umuntu yitwa Yayiro, umukuru w'isinagogi, yitembagaza imbere y'ibirenge vyiwe, aramwinginga ngo aze yimuhira iwe, kuko yari afise umukobwa w'ikinege, yari amaze imyaka nka 12 avutse, kandi yariko arahwera, ariko aragenda, ishengero riramubanda. Umugore agwaye gutinyanka yari abimaranye imyaka 12, yamariye utwiwe rwose ku bavuzi, adutanga kw'ingemu, ntiyagira ushobora kumukiza. Amuturuka inyuma, akora ku buyonga bw'impuzu ziwe, ako kanya umugende w'amaraso urakira. Yesu arababaza ati ninde ankozeko? Bose bahakanye. Petero n'abari kumwe nawe baramwishura baterega mwigisha, n'ishengero rigutaye hagati rikubanda. Yesu arababwira ati hari unkozeko, kuko numvise ubushobozi bumvuyemwo. Wa mugore abonye yuko atayoberanye, aza ahinda agashitsi, amwikubita imbere, amubwirira mu maso y'abantu bose ishatumye amukorako. Nuko akize uwo mwanya aramubwira ati mwana wanje, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro, ukomere amashi Imana yacu. Ngayo amajambo Imana yampaye ngo tuganire kuri uyu munsi uri hejuru. Twaririmbye ngo aya mahema yawe Yesu, ngo ndayugamyemwo sinzongera kunyagira. Ni uyu muririmbyi yahishuriwe, arahishurirwa yuko kuba mu nzu y'Imana, byaba ibihuhuta, yaba imvura, yaba n'umuyaga, byose bidashobora kumunyagira. Mukomere amashi Imana yacu. Amen. Mika nawe yabayeho mw'isi y'abariho uyu munsi. Iyi si turiko Mika yayiciyemo nawe, hanyuma rero ayibanyemo n'abantu benshi, kuko kugira ngo umuntu abeho ubwa mbere avuka
akavukira mu muryango, akabyagwa na se na nyina, yimutse ngaho azana umugore akarongora. Haleluya. Noneho agaca abana n'umugore wiwe. Nyuma yo kubana n'umugore wiwe bakaronka inyungu yitwa ibibondo. Bya bibondo rero navyo bigakenera, bamwe bagakenera abagore, abandi abagabo. Niyo haza rero abakazana. Mika rero muri iyi miryango yose arayisuzuma, araraba, asanga muri abo bantu bose, uhereye kuri se yamuvyaye ukagenda no kuri nyina yamutwaye igise, yamubitse muri we amezi 9, akagenda akaraba kubo bavukana bene wabo n'abashikiwe, arimuka noneho ngo acara arasohoka ava mu nda aja mu babaye, mu nshuti n'abagenzi bose, ngo amaze kubaraba akabasuzuma ngo asanga nta muntu n'umwe arimwo wo kwizigirwa. Niho yaciye yandika aya majambo arabwira abana b'abantu, siniko nabigisha kwankana, ariko niko nabigisha kwizera Imana yo mw'ijuru, kuko iyi Mana nsenga iyo wayizeye neza, umwasi wawe araza akakugaburira. Ukomere amashyi Imana yawe. Umwasi akwanka, akwifuriza gupfa, araza agaca inzira yawe akagucira ikirengera, ati ca ngaho urengane kubera Imana yabintegetse. Ariko iyo wizigiye abantu ukizigira soko atunze, wa mwasi umwe yateranye Imana nayo araza akaguteranya na so, hanyuma ukabikenana kandi saba ifise, kugira ngo umenye, kugira ngo bijya so afise agira umutima wo kubiguha, nuko uba wizeye Imana yo mw'ijuru. Arashobora kubigira abandi bakabigira urorero, wobigira so akagira byinshi, maraya akabirya. Haleluya. Wewe utubitse yabijyanye mu nkumi, ni neza cyane, akagenda mu nkumi kandi muhira batatetse, kandi inkumi akazigurira inyama zazindi zo kuri herena hariya. Haleluya. Abana baburaye, mugabo iyo wizigiye Imana, iyo Mana yaje, haleluya, iraza igategeka so wawe utabana barabura, ntirashobora kurara ubusa abana bawe, so wawe akagira ikibabazo, Imana ibashaka. Abandi bakizigira inshuti. Nico gituma nakwigisha kwizera Imana y'umuhemu. Imana ifise izi mpemu zose abantu bagendana, Imana izihuriza hamwe mu isanzure ryo kubaho ritaboneshwa n'amaso y'abantu. Haleluya. Uyu mugabo Mika rero arabiraha, asanga hariho abagore benshi bishimiye abagabo. Hanyuma rero arabiraba, asanga hariho abagore bahevye Imana yo mw'ijuru bishimira abagabo babo. Ariko sheri wawe yoza akakubwira ati sheri wanje ndagukunda, ariko afise ubundi hariya mu mbavu. Erega nivyo, ukajya ngaho ukishima ishara ngo arankunda, akakuzanira igitenge c'igikotebu ca 20, ariko umuhabara yamwambitse ca 80. Ariko iyo Imana wayizigiye iraza ikamucura, ikamuhindura, ikavuga iti ubikora uko nabigomba, kuko burya Imana yacu nta muntu n'umwe ariho kwinanira. Ugomba ugira ibigufu byinshi, ugomba ugira n'ubwenge bwinshi, uzobwisumba kuko yakugabanyirijeko. Ugomba ugira amanyanga yose, kubera niwo yasumbya shetani babanye mw'ijuru, kuko babana mw'ijuru. Uravyumva? Shaka ugira inzigo nyinshi, ugire n'ukuntu nyene uzi kunyegeza cyane. Imana yanje ntushobora kwinyegeza na kimwe, kuko satani babana ujya gukoresha. Haleluya. Satani ujya gukoresha yabanye n'Imana igihe kirekire, ariko Imana iratemera mubwira ati wewe uri umubeshi, mviraho. Biraryoshe kwizigira Imana, kubera Imana iyo wayizigiye nta na rimwe izokwigera iguhemukira. Wari ubizi? Nagiye murika mu mitima y'abantu rero. Haleluya. Sanga abantu benshi aho kwizigira Imana yo mw'ijuru bizigiye abantu, abandi bizigiye ibintu, baheza kubizigira bakabahemukira, bagaca bagwara akabonge. Nico gituma twe na Mika twaciye duhitamo inzira nziza yo kwizigira Uhoraho, kuko ariyo Mana ishobora kudukiza. Niko Mika yavuze. Yavuze ko abandi yariko arabakemura, arababwira ati ntimukizigire umukunzi, ngira ngo uramufise. Abakobwa ndazi murafise abakunzi, nibo bantu nabonye bakundana cyane, kubera iyo yarose umusheri akamuronka amuhereza ku mutima wiwe wose. Nico gituma bavuze ngo umukobwa ntagira idini, kubera ari muri iri dini akamwumva muri rindi, yahora avuga
mbere niryo rizotuma aja mw'ijuru. Aca avuga ati ijuru ndarirose ko ndose umugabo ndagiye hariya. Haleluya. Ariko Mika arabwira abo bantu ati abo bose ntimukabizigire, ati tora inzira nanjye natore yo kwizigira uhoraho. Haleluya. Yabivuze neza ku murongo ngo ariko je ngo nzokwizigira uhoraho ngo kuko no mu magorwa yanjye nzomutabaza hanyuma nyumve. Noneho rero aca aravuga hariya ku murongo w'16 inyungu zo kwizigira Imana, ngo amaze kumwizigira ngo amahanga yose azoca abimenya. Amen. Mbega ujya wizigiye amahanga yari bwabimenye? Reka ndakubwiye, hari abantu bakundana n'abandi ariko bagashaka gukundana mu ibanga kugira ntihagire ababimenya, kubera baba bazi ko urukundo rwabo rurimo ingorane. Ariko Mika aravuga ati nizigira uhoraho amahanga yose azomenya ko namwizigiye. Wewe bigeze hehe? Haleluya. Basomye hariya muri Luka igice c'8 ku murongo wa 40 ngo hari umugore yari arwaye ingwara yo gutinya. Nibaza yuko abagabo n'abakenyezi n'abigeme iyo ngwara barayizi. Rero iyo ngwara ayigwarira mu gihugu kigoye, kuko mu Bisirayeli umugore ari mu mihango ngo yacace abigicibwa mu bantu. Cyarazira kwaja mu bantu, Imana yashaka cyarazira ko arara mu nzu, kuko ngo bamushira inyuma y'urugo, inyuma y'isaha, ngo kugeza iminsi y'uguhumanuka kwiwe bigere. Imana yo mw'ijuru yarahishuriye ibanga abantu. Aragwara ngo umugore yari ingwara yagize sizindi, ngo agwara ingwara, iyo ngwara ituma umuntu bamuca yo kuba mu mihango. Wewe ngo aca yimarana imyaka 12. Mwebwe bibaye umwanya muremure ni iminsi 2-3, uwo byagoranye 4-5, Imana yashaka. Ariko wewe imyaka 12 agwaye. Ikibabaje rero ntiyagwaye ingwara yoroshe, ingwara igutera gucibwa mu bantu, ngo akagenda urumva ngo yaca agenda ngo kugira ntiyanduze igihugu, bamubwira ngo yimbe ikinogo akaguma yicaye kuri ico kinogo. Bari bagowe. Uwo mugore nawe wewe ngo aca agorwa imyaka 12 ari mu gasho atikwegeye. Urakagowe ugorwe n'ivyo wikwegeye. Hariho abamura numva barira aribo bavyikwegeye, abo bongeraga bakavuga ati muga nije nayikwegeye. Kubera narorereye agafilime kamwe abantu bakinye, umuhungu yaje abwira nyina ati mama ndakeneye kuba nezerwa nk'abandi, mpa amafaranga je nanje nje mu kirori. Nyina amubwira ati nta mahera ahari. Ati utayampaye nanjye ndagiye kwiyahura. Nyina aramubwira ati nivyo? Ati genda kwa Yohani akumpera ikiziriko c'igihumbi ndayamuha. Wa muhunga ati ivyo nivyo mbariye? Ati nkeka bibaza ko ari ivyo gufite. Ati munyene ndagiye. Ati genda. Mwene wabo arahaguruka ati mama uramuretse agende, mbe ntuzi yuko ubu guhamba bigoye. Erega guhamba bagura isanduku, urabyumva? Kandi ugiye guhamba abantu ubu bararya bakanywa, none tuzoja dukuraho amahera yo kumuhambisha. Nyina atereka ntavyo waruzi. Ati n'abandi bose bari baratwaze, uno niyapfa bazoca baza kandi bazoza bazaniye imiro yo kwambara. Ati kireke gipfe, ati kubera azoca ndogiriro namba. Wamuga ati kandi nivyo ntaye. Ati na vya birato n'impuzu ziwe ndetse ndosha nabisigarana joho. Ati bacavuga ati genda wiyahure. Ubundi yavuze ngo wiyahuye ngo mukumuririra. Murazi ngene bamurira mwebwe. Aragakoze arakikorera ntuze. Aragakoze arakikorera nta numwe akorora iryoso, ngo aragakoze arakikoreye agende. Mwumvise urukundo rw'abantu. Kirazira kwiyahura, uba wihemukiye. Baranyankagira niyahure, ngo umugabo yampevye ngo yaniyahure. Ari umugore yabwiye umugabo ngo ngiye niyahure, ngo kudakinkunda, ngo usigaye ukunda abandi bakobwa, ngo ngire niyahure. Umugabo nawe ngo nivyo? Wego ati wogira ningoga kubera urya mukobwa twakundana n'ubundi yoca aronka ikibanza. Umugore aca aramubwira ati mbere ndabivuyemo mbe ndabatera iseseme. Haleluya. Nawe bivemwo wiyahura kubera iki? Imana ntihari aho mwizigiye niwe yakuremye. Mbega yo gutanga gupfa ntiwoba? Mbega igihe utari ufise umugabo ntiwarubayeho? Ubu ngo n'abagabo basigaye biyahura ngo bashwanye n'abagore. Abo bagabo ndabatwenze bazotwenge nanje. Nkaba no kwiyahura mu mwana w'umuntu ngo arambevye ntahebwe n'Imana yaje. Uyu mufasoni rero aragira ingorane, aragwara
sheri wiwe acaramuhera kubera ngo carazira kuvugana n'umuntu ari mu mihango. Abana baramuta asigara yicara ahantu hawe rero. Umunsi w'izina rero yumva Yesu ngo ariko ararengana, ngo ariyumva ati nubwo bantaye hariya umugabo akaba yarampevye, abana bakaba baranteye, data bukwe yarampevye, ego inshuti n'abagenzi baragiye, ati ngira Yesu we yonyakira. Kubera Bibiliya yatubwiye yuko uwo munsi ngo Yesu ngo yari afise abantu benshi cyane, ngo abantu ngo bari bamurorereye ari benshi, bari bamukeneye, ngo barakundana kubera bari bafite ibyo bakeneye bose, ndetse ngo n'abakuru barimo, ngo n'umukuru w'urusengero nawe ngo yari ahari amurindiriye, wewe ngo acarashika yihuta kubera yari umukuru. Kubera ngo bagenda barabwira abantu mu bisi umukuru arengana, aramushikira ngo aca yitembagaza imbere yiwe, aterega umwana wanje aragwaye sha, banguka uze kunkiriza umwana hariya. Uwo mugore uba afise umwanya wo kubivuga, n'abakuru nabo umwanya warukenye, arinze yitembagaza umva vyari bigoye, yabona yatevye. Umugore aravuga ati jeho ahaye bakaramuka bamenye yuko nanaje n'ungaha indagira ingorane, kuko ntivyari vyemewe ko aja mu bantu, carazira, ryari itegeko. Umugore ngo yironderera inzira, arenga amategeko, ngo aca mu bantu, agenda aranigana. Imana ibashaka ngo aranigana, agenda aranigana. Imana ibashaka. Ico gihe Yesu ngo ariko aharira na Yayiro, amubwira ati nyaruka uze kunkiriza umukobwa, ndagafise ari kamwe, none urumva ntiyohwera, ndabanguke kubera ageze ku mfiro. Yesu nawe akabwira ati abantu ni benshi bankeneye, ubwo ntubibona atoya ihangane babayizi jewe ni mukuru w'urushengero, direvera, uravyumva nawe urabizi, hariho ibiro ugiye uri umukene, uravyumva atari ubu ari ku ntwaro mvyeyi, kuri leta mvyeyi, leta zeze kera, muri leta ziheze uri umuntu nyarucari niwaja kurondera buramatari umurongo, carazira. Imana irashaka. Ariko kuri leta mvyeyi ugenda n'ibiguturiya, ugashika winjira shaka buramatari, shaka umushikiranganji. Imana irashaka. Nagiye ku mushikiranganji sanga baratonze bagera hariya, abambaye amaguturiya, uravyumva, abambaye imigoti, uravyumva bati mwese ni ku murongo, nta mukuru hano, kubera ni kuri leta mvyeyi wikomera amashyi. Yayiro nawe arabwira Yesu atereka jewe ni mukuru, nyarukunkiriza umwana. Yesu nawe agitebagaye kubera Yesu kubisanzwe ntaraba ku kigoye kandi ntajya n'igiturire, akiza uwagomvye igihe ciwe kigeze. Wa mugore ngo arabiraba aravuga ati nta jambo mfise jewe rero uko ndabigenza ngomba nironderere gukira ntarinze gusaba ijambo. Ngo wa mugore acaragenda ngo acaca inyuma, kuko imbere ntibyakunda, ngo acaca inyuma agenda arasita abantu bahenagura. Imana ishimwe cyane. Agenda arinjira bukebuke, aragenda arondera, ngo agenda arondeza ukuboko kugira ngo akore ku mpuzu ya Yesu gusa, yibwira mu mutima ngo naho ukora ku mpuzu yiwe ngo ndakira. Haleluya. Ngo amushikiriye ngo akora ku mpuzu yiwe gusa gutya, ngo ako kanya ubushobozi bwari muri Yesu ngo buca burahagarara, bwinjira muri wa mugore, buhagarika ya ndwara, bukorera amashimana yacu. Yesu ngo arabimenya ati hari ikintu kibaye, ngo atangura kweraguza, guhenura abantu, habe nindakozeko ubushobozi bwe bugiye. Haleluya. Atangura kurondera ubushobozi bw'ibiye bugiye gutabara. Haleluya. Erega muzogutabara nabo batazoba babigomba, erega nzogutabara nabo batabishaka, erega nzogushira hejuru nabo bagushira hasi. Uravyumva? Noneho rero Yesu ngo aravuga ati nindakozeko. Intumwa ngo ziravuga ati ariko ga Yesu nawe ugire kweri bigira umunyabwenge kudusohoka. Baravuga ati ngo Petero aca aritanganiza, murazi ko yakunda kuvuga cyane, ngo none ngo hera ngo abantu bariko barakubana uvuge ngo nindakozeko, ariko nawe ngo bereka kwigira umuhinga sha, ngo none ngo bakagukuraho gute kandi bariko. Yesu ngo aravuga ati oya, numvise ubushobozi bumvuyemwo kandi bugiye gukiza umuntu ariye. Imana ishimwe cyane. Ngo wa mugore wabonye atakiyoberanye, waravuga ati n'ubundi nayo maze imyaka 12 ndi hari inyuma y'urugo,
rero kuba mu bitaro no kuba mu gasho umva nicyo kimwe. Ati shake nje mu gasho kazimana kizingwara yanjye. Haleluya. Wacarahaguruka ati niba kurekere kadakubwire erega ni jewe ndagukuteko nari imaze imyaka 12 ntwaye Imana idufashe. None rero nabonye ntoronka umwanya wo kukuronka mugabo narinzi yuko ningukora kuza gukira nindagomba gukora ku Yesu bakire arahari n'inenge nahaguruka atera intambwe aze hano ukira indwara ugakira n'ibyago ugakira n'intambara ugakira n'ubukene bwose. Haleluya. Imana ibampe n'umugisha. Amina. Murakoze. Imana ibamugisha. Muze dutabaze Yesu wacu. Haleluya. kugira ngo dukire indwara zose n'ibibazo byacu byose. Uragororotse Mana yacu, uri Imana ndagushima, uri Imana ndagukunda Yesu. Wewe nturanka abana b'abantu kandi wakwizigiye ntazigira amaramara na rimwe. Nicyo gituma ijambo ryawe rije uyu munsi kugira ngo rikebure umuntu wese yizigiye umwana w'umuntu cyangwa akizigira ibintu ariko agakura amaso kuri wewe. None rero abantu bamaze kumva ijambo ryawe, bamaze kumva n'akarorero keza k'umukenyezi yakwizigiye agakira utamukozeko, agakira utanamuravye, nawe wahisemo kukwizigira Mana. Haleluya. Umuntu wese wese ijambo ryawe noneho akakwizigira akizera ubushobozi bwawe, akizera kuri Imana nziza, akizera kuri Imana ishoboye, akizera kuri Imana itabara, akizera kuri Imana ikura ku cavu. Oh, haleluya. Umwanya reka icyo gusaba kimubeko. Haleluya. Banza imbabazi zawe kuri aba bantu bose Mana. Haleluya. Aho babizigiye abantu noneho imbabazi zawe zibabeko. Hanyuma Mana noneho bashitse ko amasezerano yawe wavuze ko uzoshira mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe rero Mikaya ryanditse yuko amahanga yose azobimenya mbere bakifata ku munwa bakaza banyogomba inzoka bashima Imana. Haleluya. Reka aba bantu rero amahanga yose azoza yikubita imbere yabo bavuga bati mwarizeye Imana y'ukuri, Imana y'inshuti ya bose, Imana y'Uburundi, Imana y'umuhemu, Imana itabara, Imana ikura ku cavu, Imana ihambaye, Imana ishoboye byose. Urakoze Mana, urakoze. Ndagushimiye no kuri abo bantu bose bakwizeye maze bashitse ku masezerano yawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.